magenekerezo ya 29 na 30 ntwarante muno mwaka icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Denise Ndadaye yaragirishije inama abajenama b'amakomine y'intara za Muyinga na Karusi kugira ngo baganire ibijanye n'ingorane bahura nazo mu kurangura imirimo ya misi yose. Muri izo ntara zose nyakubahwa Denise Ndadaye bimwe mu vyo yahanuye abajenama b'amakomine harimo kubasaba kwitaba inama zigirishwa na ba musitanteri no gushikana imbere ivyiyumviro vy'abene gihugu. Yongeye abasaba gutsimbataza intwari ibereye mu kubaha no kubahiriza amategeko, kugwanya igiturire, gukorera ku mugaragaro no guhanahana amakuru. Gukorera ku mugaragaro ni ikintu ciza cyane kuko gituma uba umwizigirwa. Abene gihugu barakwizera kuko ntacu banyegeza, ntacu bahisha, ibikorwa buri kurakora byose noneho ari ibikorwa by'abene gihugu. Nuvuga ko abene gihugu baramenya ibikorwa uri kurabarangurira, imirimo uri kurarangura muri komine. Ni ibintu byiza cyane ku muntu yatowe, ku ndongozi, kumenyekanisha ibikorwa uri kurakora aho bigeze, ingene bikurarangurwa. Biha karyo uwagutoye kubaza ibibazo kandi akabironkera inyishu. Kandi biha karyo kandi wewe uri ndongozi kumenya aho ugejeje kurangura umurimo kanaka kugira ngo hamwe hoba hariho ingorane yini yatumye uwo murimo utari kurarangurwa hafatwe ingingo kugira ngo iyo mirimo ibitabandanije ibitakozwe nkuko byatuzokora ikorwa. Guhanamahana amakuru naco nyene kirafasha mu gutsimbataza intwari ibereye kubera abantu bose baramenya ibiriko birarangurwa. Abajenama b'amakomine nabo basabye kudugirizwa amafaranga baroswa mu kwiyunguruza no gukarihirizwa ubwenge mu bijanye n'itunganyo ry'amafaranga komine ikoresha ufatiye ku bikorwa biba vyategekanijwe bije programme. Ikintu mbona cihutirwa uburyo bubishoboye nukuraba uwo mugambi ugacirwa kwirya nino wa budget programme kugira ngo tutahure. Benshi ntituranawutahura kuko uracari mushasha koko, ariko uburyo bushoboye kuboneka hakaba isekeza kubo vyega bose kanatsinda vyaratanguye gukorwa mu ma institution yose, bubu bariko baragira ama renforcement de capacité canke inyigisho kuri ico kintu. Rero tutibagiye natwega abajenama ba komine kuko biri mu byo tuzobazwa mu gihe tutazoba tuko turawushira mu ngiro neza. Mu by'ukuri imigambi irangurwa ku rwego rwa komine niba yavuye ku mitumba, iyo nayo abene gihugu baraheza bagatuma abo baba barasize imbere kugira ngo bayishikane, kandi by'ukuri turagerageza kuyishikana, kandi amakomine cyane cyane abagize ibiro bya komine na musitanteri bagaheza bagashira mu ngiro ibishoboka. Ariko rero hari igihe bishika ku mutumba abene gihugu bakagira ikibazo gihambaye cyane babona yuko coba ngombwa yuko gishirwa mu ngiro, mugabo kubera ingorane amakomine abafise uwo mugambi ntushigwe mu ngiro. Muca mwumva rero nyakubahwa cegera ca mbere yuko haba hariho ikibazo c'uburyo. Tugasaba rero yuko amakomine yodogirizwa uburyo kugira ngo noneho abene gihugu bashobore gushikirwa niyo migambi baba bashize imbere. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaratanze umuco ku bibazo by'abajenama b'amakomine. Ati imigambi yo ku mitumba ati rimwe na rimwe turayivuga igashikira musitanteri atari ugasanga iyo migambi ntiyahavuye ishobora gukorwa. Mu by'ukuri ibyo byari muri systeme ya kera barashobora kuvuga uti uyu mwaka tuzokubaka amashuri toshamwe ibirase 5, ariko ugaca usanga umwaka uheze hakoze ikirasi kimwe nico gikoze nico cyashoboye kuboneka. Vyavana kumbura uburyo washobora kuba uburyo wewe wari wateguye uburyo buke cyangwa wateguye uburyo bwinshi. Mbe mu gihe wateguye uburyo bwinshi none amafaranga yacajaye
asigaye ko rwategekanije kubaka ibirasi 5 mugabo hubatswe ikirasi kimwe none ayo mafaranga y'ibirasi 4 acaja hehe murumva rero ko aha ujya mugambi wa bije programme waje hageze kugira ngo ibyo byose bive mu nzira bikogwe neza ko hoba hariho rero iyo migambi bitakozwe nukuraba mbega muri komine yinjira ngaye nivyo haje nama muhamagariye gusa muraraba mubimenye ni naho ushobora kubwira umistaneti mbega none ko twe tuzi umutumba wacu winjiza uburyo none bigenda gute uriya mugambi twashize imbere ku mutumba ntukogwe